Mukije mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye bakunzi ba B-Info News ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cy'uno munsi aho tugiye kuyaganovuga yuko ari ibintu bikomeye cyane kubijanye n'uruzinduko canke n'urugendo President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yafashe kuri uno munsi w'igenekerezo ya gatatu yerekeza mu gihugu ca Tanzania hariya Dar es Salaam aho yari yitezwe mu gatondo kuko uno munsi ndetse amakuru tumaze kumenya nuko yamaze kuba ashika muri kino gihugu. Tugiye kuyaga icoba camujanye muri Tanzania. Hari imvo nyinshi zisigura canke zerekana impamvu yoba yatumye President Paul Kagame akandagira anegandega aho yaneguwe canke yerekeza muri Tanzania ni mare vyinshi nyuma yo kuvuga amajambo novuga ahubutse canke atabanje kuyatekereza ko uno munsi ingaruka zavyo ariko arayibona aho mbere ubona neza yuko hari impamvu ikomeye, hari impamvu idasanzwe yatumye yerekeza mu gihugu ca Tanzania. Niyo tuje kurabira hamwe muri kino kiganiro. Turaza kuyaga ku majambo mabi canke amajambo akomeye n'incuro yagerageje gutera igihugu ca Tanzania, ariko uno munsi akaba ari karacazambira agira icyo gishaka ko nubwo abantu benshi tutarasobanukirwa icatumye President Paul Kagame aja muri Tanzania gufukama gusaba ikigongwe imbere ya Samia Suluhu kuja hasi bakamucira kwa mate inyuma y'agasuzuguro kadasanzwe yeretse ino leta ya Samia Suluhu narijya yamusuzugura yitwaje yuko yoba ari umugore adashoboye n'ivyo kurongora nkuko amakuru mwagiye murayahabwa mu mwaka wa 2025. Ibi byose turaje kurabira hamwe icatumye uno mugabo w'Ikigali yahagurutse yerekeza hariya mu gihugu cha Tanzania. Ikaze rero mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abumva no rurimi, abari ahagiye hatandukanye, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Congo, Angola, Zambia, Senegal, henshi muherereye muri Afrika twavuga ngo tuhamare tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Oceania. Twabizi ko mudukurikirana mudahengeshanya, tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muri ko muradukurikirana ko biterwa n'amasaha muri ko murarabira ko kino kiganiro. Rero ndabasabe mwegere cyane amateleviziyo yanyu, mwegere cyane amatelefone yanyu, mwegere cyane imbonesha kure zanyu kugira ngo mushobore kubana natwe muri kino kiganiro kigufi cyane aho tugiye kwerekana no gushira hanze ibitagenda canke ubuhimbiri uno mu president yashoboye kwereka president wa Tanzania, ariko uno munsi kaba ariko aramwazambira. Tuza kugaruka ko kubijanye n'ingene bashoboye kumwakira, tunarabire hamwe ico bacatumye uno mu president wo muri mu president wa Kanyaru wo hakujya Kanyaru yerekeza muri Tanzania nkuko amakuru yacu yabandanije abivuga. Yes, ni inkuru yatanguye kuvugwa na benshi, ariko mbere ko twinjira kandi abasabe like kuri kino kiganiro, ndabasabe na follow canke subscribe ku batarabikora, ndetse ndabasabe na commentaire kuduza imitima canke madrapo muri commentaire, bituma ibiganiro byacu bigera kure cyane kandi hashoboka. Rero muri kino kiganiro mu nkundire manze ndababwire ukungene canke ico bacatumye President w'u Rwanda mugasuzuguro kenshi yeretse igihugu ca Tanzania, mugasuzuguro n'ubwiyemezi ndetse n'agasuzuguro yagiye yereka Samia Suluhu. Manze ndabereke icatumye yerekeza mu gihugu ca Tanzania. Ni byinshi tuvuga yuko ari byo joba byamutwaye muri Tanzania, ariko turaza guca ku masonga turabe ibiriko biravugwa cyane kuruta ibindi byuko vyico bacatumye yerekeza mu gihugu ca Tanzania. Abantu benshi bari bazati mbega Samia Suluhu yoba yakiriye inzoka ikomorana mu gihugu ca Tanzania. Nike kintu nyamukuru catumye President Paul Kagame cagizwe ibanga uno munsi yerekeza muri Tanzania. Icambere abantu benshi bavuga nuko bivugwa neza yuko yoba agiye gusaba imbabazi inyuma y'amajambo y'urwanko, inyuma y'amajambo y'agasuzuguro, inyuma y'amajambo y'agasuzuguro kadasanzwe kanuka yeretse igihugu ca Tanzania mu gihe President Samia Suluhu yaratowe na leta yiwe ndetse n'abe n'igihugu wa Tanzania kurongora ikiringo ciwe ca mbere nk'umu president wa Tanzania. Muyibuke neza yuko ikiringo ciwe bavuga ko ari ca mbere yari yarongoye, yari yagiye kuri ari kiringo cari ya manda ya John Pombe Magufuli
ariyo manda yari yiwe, ariko aza kwitaba Imana ikiringo kidaheze akigitangura. Biba ngombwa yuko Samia Suluhu nkuko itegeko nshinga ryo muri Tanzania ribivuga abariwe aja mu mwanya w'umukuru w'igihugu ararongora ijya myaka yari yitavye Imana ryo mu president Dr John Pombe Magufuli. Ibivugwa yuko yobagiye gusaba imbabazi bifise impamvu nyinshi. Bivugwa yuko icambere bagiye gusaba ikigongwe ndetse no gusubira guhabwa uruhusha rwo kongera gucisha ibidandazo by'igihugu cy'u Rwanda muri poro ya Dar es Salaam. Twone babwira yuko President Paul Kagame kuri poro ya Dar es Salaam ata muntu numwe yigeze agirante yigeze amwirukana, ahubwo ari we yiyonkoye afata ibidandazo byiwe abicisha muri Kenya mu gihe yabona yuko adakwiye kubicisha muri poro ya Dar es Salaam. Biraboneka neza cyangwa biravugwa yuko ari cyo coba catumye President w'igihugu cy'u Rwanda yerekeza muri Tanzania gusaba imbabazi kugira ngo ibidandazwa byiwe byongere gucishwa kuri no poro ya Dar es Salaam nkuko amakuru yacu abandanye yivuga. Rero President Paul Kagame inyuma y'ivyo byose tubabwire neza yuko imigenderanire yiwe hagati y'u Rwanda, Kenya, Uganda, Uburundi ndetse na Kongo ari ntayo. Imigenderanire yamaze gutosekana kubera ko yagerageje kwerekana yuko ari we abarenze bose ari aratete. Ivyo yakoreye Kongo murabizi, ivyo yakoreye Burundi murabizi. Rero vyatumye yisanga nk'agati kari mu ruzi muri EAC canke mu karere kibiyaga binini. Rero vyatumye biba ngombwa yuko yoshobora kwerekeza muri Tanzania kugira ngo ashobore kunegosia canke kusaba imbabazi na President Samia Suluhu. Narya muzi neza yuko n'ibitoro byose vyaza mu Rwanda byayisanzwe bica mu gihugu ca Tanzania. Ibi rero biriko biratuma abantu benshi bakomeza kwibaza ati eske mbega umugabo kuniganika aho yaneguwe yoba yitoye ikosa bimeze gute canke yoba agiye kuneka kugira ngo ashobore gutohoza, kubera ko asanzwe avuga neza yuko Uburundi buri mu migambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Yoba agiye kubaza Samia Suluhu ati mbega Uburundi byo bari byo koko bwo babugira budutere bimeze gute. Ivyo yimujanye ni byinshi, habo kuneka murabizi yuko yize intelligence, yize ubutasi muri Amerika, yize kuneka, yize ubumaneko. Arashobora rero kuba yagiye kugira ngo ashobore gusoma urusaku yumve iryo bagona mu karere kibiyaga binini. Are harasabwa yuko Samia Suluhu amwumviza gusa akirinda kuvuga, kubera ko uyu twaramaze kubona yuko ari nk'inzoka yincira. Ndibaza abenshi murazi umugani w'inkware n'inzoka yincira, aho inkware yakijije incira iriko imishamba yari irimo riko rirasha, maze irayibwira ati nyamba bigenze kugira ndabukize namigize n'amagara yawe, urira ku mugongo ndakusimba ndakujane aho muri utari kugira ngo ntushobore guhitanwa nono muriro uriko uraba. Ndazi abenshi histoire haraba yizi n'abatayizi. Burya rero ya nkware ico yakoze yacishira ku mugongo, yancira irayijana irayigurukana kugeza n'ahantu muri utari, kuburyo umuri utari gushikira aho iyo ncira iyo nkware yari yayihungisha. Iyo nkware rero imaze gushikana iyo ncira yo yari yihungishirije, yancira yahise ifata mu kanigo, ya nkware irayinigura kabisa iyita hasi. Ya nkware avuga ati ndagukijije none ugira unyice. Niho hacaseruka abantu, ya nkware yabiganira ngene vyagenze, baca batora umuhini bicirira kuri ya ncira kugira yaho ihasiga ubuzima. Rero uno munsi urugendo rwa President Paul Kagame nukurugira kwa makinga meshi cyane. Nta wamenya yuko yoba agenzwa na kamwe mu gihugu ca Tanzania. Nta wabimenya kabisa, ni nkuko atawushobora kumwizera ijana kwijana, kubera ko mubo yagiye aregera bose yuko bashobora kuganira vyarangiye abahemukiye. Twabwira mu President asubire mu gihugu c'u Rwanda, murabizi ko yari yemeye ivyo bagiye gukorana canke bagiye gusangira ubutegetsi na FPR. Ivyo yamukoreye murabizi, ndetse vyanatumye bikwegera mu kaga President w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Ibi nta numwe rero atabizi. Rero muri kino kiganiro cacu turaza kuza turagaruka cyane kuvyo bavyatumye nyamukuru canke ibiriko biravugwa cyane n'abasasanguzi bagiye batandukanye cicoba catumye uno mugabo yerekeza hariya muri Tanzania. Birashoboka nkuko nari nabivuze, ugasanga Tanzania plutôt Kenya na Uganda nkuko batagicana waka baramuzibiriye amayira, baramukatiye amatara n'amazi ngo dukunda ko bivuga mu Kirundi. Ugaca usanga bibaye ngomba yuko aza kwisemba, kwikuba, gufukamira Samia Suluhu, aramubwira ati ngerira imbabazi, abanyarwanda baranguye mu maso, abanyarwanda ikigoyi kirabishe,
narijya muzi yuko Tanzania ari igihugu cifashe mu bijanye n'uburimyi bijanye donc cifashe mu mpande zose bimurabizi kandi muranabizi neza yuko amahera ya essence mu gihugu cy'u Rwanda yaduze ku rugero rutinyitse ibi vyose biratuma ndahari kunza kubihuza n'igitoro mwumve neza yuko hari impamvu no mugabo yubagiye kwisemba president wa Tanzania nkuko mwavyumvise abenshi canke mwagiye murabibona kwigenekerezo ryandwi ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 niho president Paul Kagame yubahuka yita umwicanyi president Samia Suluhu ngo ariko arica abantu ngo nta demokrasi nguri muri Tanzania ngo bimeze uku ngo nariki ngo abantu bigaragamye kubera ko ngo ntibamukeneye ngo ico ngiko ngo numugore ngo ntashoboye ngo kurongora donc amajambo menshi y'ugwanko avanze n'agasuzuguro yagiye arabwira uno mu president w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu igenekerezo ryandwi kwezi kwa 11 umwaka turangije w'ibihumbi 2025 ku buryo amwita yuko ari umwicanyi ruhagwa ariko aramena amaraso y'abatanzania ndetse ngo president w'u Rwanda yubahutse aravuga ati ndiko ndababazo cyane ndatewe akababaro n'abene gihugu ba Tanzania ngo bariko baricwa na leta y'igitugu canke leta y'igikenye avuga ngo Samia Suluhu amusuzugura iboneka neza yuko yamugurije n'ubusa ndetse atanububasha canke ubushobozi afise bwo kurongora igihugu nka Tanzania kandi ari umugore canke ari umupfasoni. Ibi ndazi neza yuko zino nkuru twagiye twazibashikiriza tubereka ukungene yagaragaje kuzo ndetse no kwitogwa giwe nagenda babwire yuko atigeze amukeza n'umunsi warimo. President w'u Rwanda ntiyigeze akeza President Samia Suluhu ndetse no kwirahira giwe haragiye President w'u Burundi ni General Neva, haragenda Kisekedi, haragenda bo muri Somalia n'abandi, ariko President w'igihugu cy'u Rwanda ntiyigeze ahonyura mu birori byo kwimika canke vyirahira rya President Samia Suluhu mu mugambo wose CCM yaratowe kurongora ikiringo ciwe ca mbere nkuko mwari mubizi. Ariko dushobora kubiha iyindi ntumbe canke kubitanga mu yindi mpamvu yatumye President w'u Rwanda ababazwa cyane n'abari mu myigaragambyo muri Tanzania boba barahasize ubuzima canke bakubiswe kirahiba. Murabizi neza yuko abagiye mu myigaragambyo muri Tanzania kabisa ntibazongera gufyinatira ku bintu vy'imyigaragambyo. Ariko ku wundi mwanya mwibuke neza yuko hafatiwemo n'abanyarwanda batari baki mu bari mu myigaragambyo mu gihugu ca Tanzania. Abasirikare b'u Rwanda barafashwe bari mu myigaragambyo mu gihugu ca Tanzania. Ibi murabizi twarayibahereza mu kwezi kwa 11 ndazi neza yuko atankuru nime yigeze twigeze tureka kubahereza. Aya namakuru twabahaye abene igihugu b'abanyarwanda barafatiwe muri Tanzania, abanyakenya barafashwe. Ariko ku ruhande rwa Tanzania amakuru yo twarose nuko hari umujenerali wo mu ambassade mu gihugu ca Tanzania, umujenerali w'umunyarwanda ambassadeur w'u Rwanda muri Tanzania ariwe yari organisateur w'imyigaragambyo yabereye muri Tanzania. Ariko murabizi leta y'u Burundi ishize ingufu hamwe na leta ya Tanzania barashoboye guhoza mu minsi mike cyane imyigaragambyo yari kirabera mu gihugu ca Tanzania. Iyo mvuze ngo leta y'u Burundi ngo yarafashije ngo Tanzania guhoza ino myigaragambyo ushobora kubita bitahura, ariko jewe hari uburyo ndabivuzemo kandi vyabayemo kandi vy'ukuri. Ubundi ho leta y'u Burundi yarakoze ivyishobora byose, FDNB yarakoze ibintu benshi mutamenye maka imyigaragambyo kirabera muri Tanzania irahagarara mu kanya gato cyane. Ibi ndazi neza yuko abenshi mutayimenye, ariko aya namakuru y'ibanga intelligence ubutasi mutabaje kumenya muga ubu nishoboye kuyababwira murashobora guca mu bitahura n'ingoga. Rero mwumve neza yuko ingabo z'uburundi zagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo bashobore guhoza canke kubuza imyigaragambyo ari kirabera muri Tanzania. Ibi rero ubikeneye hariko nimero yanje inbox ashobora kunsangayo akambwira tukiganira mu buryo buri private. Ndumva ata mpamvu yo kugira ngo shobore kubibabwirira au public muri mwese kuko turabizi mu badukurikirana hari abakundi ivyo tubabwira, hariho n'abavyanka bamane kubavuga ati reka ndabeho bakasura hama fatire ngaho nyene. Ariko iyo ndababwiye ikintu nuko kibari cyukuri imigumuko yabaye sevre, abanyarwanda atari bake barafatiwe miyo migumuko. Harafashwe abanyakenya ndetse mu Rwanda ho iciyongere barafashwe n'abaganda. Aba bose bari mu ba organisateur b'imyigaragambyo yabereye muri Tanzania kwiyamiriza itogwa rya President Samia Suluhu muri CCM, umugambo yarashizwe imbere n'umugambo wa CCM. Rero mushobora kwibaza ati nyamba u Rwanda rwaradekonye kuri Tanzania
nyamba Uganda yaradekonye kuri Tanzania, nyamba Kenya yaradekonye muri Tanzania. Ni kubera iki uno munsi President Paul Kagame yoba agiye gufukamira agashira ibirenge hasi n'agasuzuguro kiwe, agafukamira umutambo umukenyero ugamba umukenyezi Samia Suluhu mu gihugu ca Tanzania. Icambere nuko aba bose afite ivyo barusha mu gihugu ciwe kiri developer kandi ku rugero rwiza tugiranije ku bindi bihugu biri muri Afrika, ibi mu vyemere. Ariko uno munsi mbega President Paul Kagame niyoba yatumwe na ba Museveni, niyoba yatumwe na ba Ruto, nerya tuzi neza yuko ku munsi w'ejo y'amatari hirya y'ejo naho Ruto afise uruzinduko urugendo nago ruzomwerekeza muri Tanzania. Ariko duca turabira hamwe nike cyo bakyo kiratuma bano bantu bariko baragerageza kwisemba canke kwihoma kuri leta ya Tanzania, mugihe twa tuzi neza yuko aribo bategura imigambi yo guhirika ubutegetsi bwa Tanzania ndetse no guhungabanya umutekano w'abatanzania bitekaniye. Reka twiyagire gatoya. Umugwiza tunga wa mbere muri Afrika anakomeye cyane ku rugero rw'isi uwo bita Dangote aherutse gutangaza neza yuko agiye gushinga uruganda ubwo bita uruganda ruhingura igitoro canke ruhindura esasi ubwo bitwa fineri mu rurimi rw'ikinyamazuru, we yarasanzwe arufise muri Nigeria. Rero uno munsi mwijambo heruka kuvuga ari kumwe na President wa Uganda yavuze yuko agiye kugurura uruganda rukora ino essence mu gihugu cha Tanzania nkuko yarasanzwe abikora muri Kenya, akazorushiraho bitwa Tanga muri Tanzania niho hagiye kubakwa rino hinguro ridasanzwe. Rero bino bihugu yebisavye neza yuko ikari bibiri ko bitegeza gushiramo imitahe kugira ngo bigende neza, Kenya ndetse n'Ubuganda. Ariko aho bigiye kubera ntabwo bahuza cyane, ntabwo bavuga rumwe na leta ya Tanzania. Rero no munsi barashobora kuba bavuga ati reka tubanze twisembe Tanzania kubera ko tuzoshiramo imitahe bikunde, tuzobikora ibintu mu muco ndetse amabifu ahari ase nayamaze kuja hasi. Ibi vyose ni nama possibility tuko turaca ko twegerekana neza canka ari karatuma igihugu ca Tanzania cyo bakyo kirahurumbirwa n'ibindi bihugu byari byaragiteye akagere biza vyikubita hasi imbere y'ibirenge bya Samia Suluhu basaba imbabazi. Rero Tanzania muri Tanga niyo hagira hubakwe rino hinguriro. Nta wamenya neza yuko President Paul Kagame atarungitswe n'aba ba President ba Ruto na ba Museveni kugira ngo bashobore gutanguza ibiganiro. Rero n'uruganda Dangote ya ifineri igomba kugurwa ngaha muri Tanga, ntabwo boshiramo imitahe canke nabone badashizemo imitahe kuko bo babahomye, kuko urumva yiko ari ikintu kiri très important ngaha mu karere kacu kibiyaga binini bizotuma bya bitoro bizimba bya bitoro tinda gukura hariya mu Barabu bivyivira ngaha hafi iwacu Tanga muri Tanzania. Rero bariko baragerageza gukreya ubugenzi canke kwisemba Samia Suluhu kugira ngo ntazohavana abafatira ambarugo mu gihe ivyo bikorwa byo bavyatanguye. Kandi murumva yuko bategeza nta yandi mahitamo bari bafise atari ugufukama no kwikubita imbere y'ibirenge bya Samia Suluhu kugira ngo abababarire kuvyo bagitse. Rero Dangote yarababwiye ati shiramo imitahe hama dukore, ndetse baravugana ama pourcentage Uganda Kenya bateza gushiramo kugira ngo ibintu bigende neza. Rero n'u Rwanda ruravuga ati mu gihe uno mugambi wokoreka, mu gihe atakino kimwe gicisha muri Tanzania, mu gihe uno mugambi wokoreka ntarimwo, no bankimomvye cyane arijya u Rwanda rwanje ngo ubushomeri ugusonza kubura lisanse byose byamaze kubugariza. Reka ndabikore mwiyimwaye kugira ngo bikunde, tutitaye ku migumuko yose twateje muri Tanzania arashobora kutubabarira wasanga ibintu bigenze neza. Muri make nico twagomba kuyaga kubijanye n'uruzinduko rwa President Paul Kagame muri Tanzania. Hari benshi bari bakomeje kuvuga ibigiye bitandukanye, ndibaza twebwe imbono yiwacu niyo. Ushobora kuba ufite nawe imbono yiwawe, kaze muri commentaire kugira ngo nawe ushobore kutwereka uko nawe ibintu ubibona. Warakoze subscribe, wakoze ikintu gikomeye cy'ingenzi, niyo mpamvu ndanabasaba cyane abantu mwakoze subscribe imikomera amashi, abatarabikora namwe mu bikon ndetse munafite ndi kuri like, hama muze muri commentaire muduza imitima, amadrapo, amashugwe, mutwereke yuko turi kumwe kuri gatanu. Ni wa muhungu wanyu ko Dide Black, ndangize nshimira cyane abantu mwese mwitanga kugira ngo dukore turi comfortable, abatwitangira mu buryo mu bijanye n'uburyo finance, abatwitangira mu buryo bw'impanuro, bose turabashimira kandi turanabakengurukira. Niyo mpamvu tubafata nk'abavyeyi ndetse tukabafata nka famille shasha twamaze kwironkera, kandi famille ikomeye cyane. Rero reka ndabike banure
kumbure turaza kongera guhurira mu bindi biganiro byacu vy'uno musi. Hari amakuru menshi karava ku mirongo y'urugamba, kandi murabizi neza yuko utari yabonesha muzura yaronka akiri mashasha ngaha kuri BM4 News. Nta rundi rubuga ruzoguha amakuru akiri mashasha atari ngaha iwacu, ngaha iwanyu no rubuga dusanzwe duhuriye ko, runo rubuga rw'abarundi, runo rubuga rw'abanyarwanda, runo rubuga rw'abo muri EAC bakunda amakuru asesanguye neza, amakuru azira ibihuha, amakuru atarimo amarigitani. Rero kandi abike banture kumbure turongera guhura no mu bindi biganiro byacu vy'uno musi. Niko Dide Black. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.